nziza ya Yesu Kristo uko tweshwe na Yohana mweranda. Ku munsi mukuru w'abayahudi Yesu aduga i Yerusalemu. Hagasangwa rero i Yerusalemu iruhande y'irembo ry'intama hari iriba ryitwa mu Gihebreyi Bezata, rikagira ubwugamo butanu. Muri bwo hama haryamye isinzi ry'abagwaye, impumyi, abacumbagira n'ibirema. Hagasangwa aho hari umuntu yari amaze imyaka 38 ari kimuga. Yesu amubonye aho arambaraye, amenya kandi ko yarameze atyo kuva kera, amubwira ati, ushaka gukira? Nyakimuga kimwishura kiti, mbe Mukama, ko ntafise uwunterera mw'iriba ikivi amazi asebuye, ndamuka ngiye ngasanga uwundi yahantanze. Yesu amubwira ati, haguruka, tora uburiri bwawe utambuke. Maze ubwo nyene nyamuntu arakira, atwara uburiri bwiwe kandi agendagenda. Hagasangwa uwo munsi wari isabato. Abayahudi niko kubwira uwari yakize ati, ni isabato, ntushobora gutwara uburiri bwawe. Arabishura ati, uwankijije niwe yambwiye ngo tora uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, ninde uyo muntu yakubwiye ngo tora uburiri bwawe ugende? Wari yakize ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yari yizimanganije kubera ishengero ryariho. Hanyuma Yesu amusanga mu gisengero amubwira ati, ntubona ko wakize? Genda ntubwicumura, woye gushikirwa n'akabi karuta. Nyamuntu acaja kubwira Abayahudi ko Yesu ari we yamukijije. Nico catumye Abayahudi bahama Yesu, kuko yakoze atyo ku isabato. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Naho isi yohinduka, naho kandi abantu boguhinduka, ntacontera ubwoba, kuko iyo Mana niyo mirukiro yawe, niyo buzima bwawe, niyo ukiza amagorwa ubabare urimwo. Bakunzi b'Imana, mu gisomwa ca mbere no mu nkuru nziza turumvise yuko amazi ari ubuzima, amazi akiza, amazi uyanyoye araronka ubuzima. Turashobora no kubibona umwana mu mbanyi y'umuvyeyi arakenera kubaho, kandi amazi aramufasha. Ndetse niyo avutse akabaho, umuntu arakenera kunywa amazi, naho harimwo bamwe bagira bati amazi ndayahonyuramwo ntangira mu kanwa. Mugabo uko bigenda kose umuntu arakenera amazi, kuko turanyotegwa, kanatsinda ubuhoho amazi imisi hashuha, usanga umuntu yanyoye amazi kugira ngo ntagire ikibazo. Murumva rero yuko amazi ari ubuzima. Rero twumvise mu gisomwa ca mbere ingene ayo mazi yatanze ubuzima ku isi. Twumvise no mu nkuru nziza ingene uyu muntu yakijijwe na Yesu yari yiteze kwiterera mw'iriba rimwe amazi ngo akire. Ariko kandi bavukanye, amazi hari igihe atubuza kujabuka bivanye naho turiko turaca, naho turiko turagendagenda. Ariko kandi mu mvugo ngereranyo hariho abatubuza kujabuka, hariho abadutera amazi atubuza kubona imbere, atubuza kujabuka, kwegera imbere. Abantu rero bari mice myinshi,
hariho uwukubuza kujabuka, uwukubuza ubuzima, kandi yari yitwa ko ari umugenzi mpfamfe. Ugasanga hariho uwo mwubakanye akubuza kujabuka, agutera imisaraba, agutera amagorwa, amaruswa, bikanka yuko uronka ubuzima. Hariho abavyeyi, mama wawe, papa wawe, hariho nabo mumuvukana, hariho kandi nabo mugendagendana. Ivyo byose rero bigaterwa nuko nk'uwo mwubakanye hakumwumviriza, wumviriza abandi, uha ikibanza kinini nyoko canke so, canke ugaha ikibanza kinini abana, ugaha ikibanza kinini abagenzi, bikagutuma uwo mwubakanye utamwumviriza. N'abandi rero usanga bivanye nabo mubana, hakubaha akanya uriko uteranywa n'uwo mutabana, uriko uteranywa n'uwo mwari kwita ko musangiye ubuzima, ari we yokuronsa akanyamuneza. Muvukanye, naho ngo isi yohinduka, ntaco guterwa uko ufise Imana. Iyo Mana rero niyo mukiza. Kandi ikindi naco, ugukira ntibisaba imyaka 2 canke 3. Twavyumvise mu nkuru nziza, uyu muntu ngo yari amaze imyaka 38 niho yahuye na Yesu aramukiza. Urashobora no kumara n'imyaka 50, hanyuma impera n'imperuka ugahura na Yesu akagukiza. Ico bisaba rero nukwama wemera Kristo ko ari we mukiza, ko umunsi uri izina muzohura imbona nkubone akagukiza. Anyotewe rero umutima wawe. Ikindi naco bavukanye, twumvise uyu muntu ko atagira umuntu amuterera muri iryo riba, mugabo isaha yiwe ntiyari bwagere yaho guhura na Yesu. Nta muntu yari amwitwararitse, yarababaye, ababazwa no kubona ata muntu amwitayeho, ata muntu amukunda ngo amufashe gusimba, amufashe gukira. Ivyo rero turabibona no mu buzima bwa misi yose. Ugasanga ntugira uwo witura, ugasanga n'uwo kwituye niwe ariko arakurya, ugasanga uwo kwituye abo gutabaye nibo bariko bagutera agahinda, ukubabara, ukugwara. Muvukanye rero ntihagire uwundi wo kwishimiriza atari Imana yonsa, kuko niyo igukunda kurusha ubwo wo kwitwa ko wokunzwe n'ujya wibaza ngo mwarubakanye. N'abarya abana ufise, n'abo bagenzi ufise, n'abo bavyeyi ufise, kuko abo bose baraguhinduka umwanya mutoyi, ugasigara ugwaye, ugasigara ubabaye, ubabare bwawe unashima ntibanabubone. Muvukanye, itura Imana, nta wundi yo gukiza. Abayahudi rero twumvise ko bagize ishavu ngo uwo muntu yakize ku munsi w'isabato, nk'uko umenga Yesu nta wundi munsi, nk'uko umenga Yesu afise iminsi yokirizako, ngo ku isabato kuri bo cari kibujijwe. Mugabo Yesu ntagira imbibe, ntagira isaha, ntagira umunsi wo gukiza, akiza umunsi wose, akiza isaha yose. Abayahudi rero bikinga mu gisabisho, bikinga ku munsi w'isabato. Hariyo rero abantu nk'abo bikinga ngo barasenga, mugabo akarimi kabo kuzuye uguteranya, kuzuye ugusambura, mugabo mu gusenga bagasenga bahumirije, ndetse ugasanga barafise n'amasaha bahurira muhira ngo bariko barasenga, mugabo mu bikorwa vyabo ata kintu kirimwo. Abayahudi rero bariho mu buzima bwacu bwa misi yose, turahura nabo. Kandi ikindi naco bavukanye, ikizokuranga Abayahudi
ni abadakunda abandi, ni abadashaka ko abandi bakira. Abayahudi nabo usanga bikika mu gisabisho, ugaca usanga bagira bati urya niwe yakuroze, urya niwe yaguteranije, urya niwe yakugiriye ibi n'ibi n'ibi. Umukirisu w'ukuri uwa Kristo ntateranya. Mwarigeze mwumva Yesu agira ati genda ndawukirije ni naka yabiguteye? Vyavuye kuri naka. Nta na rimwe Yesu yigeze agira ati ivyo ugwaye ukumeze uko vyavuye kuri naka. Haba namba. Abo rero n'abansi n'abateranya. Ico dukora ntitubumvirize, kuko baratubuza kuba abakristo, gushikira ubweranda, kwegera Yesu. Nitwabumviriza baratwankanisha, baraduteranisha n'abandi. Nyabuna rero duhange Yesu, we ntsinzi y'ukuri. Burya hariho bamwe bamwe usanga bagira bati ukunywa inzoga nivyo bibi. Ariko burya bibi ntibiva ku nzoga. Urashobora kuba winywera akayoga ukabura umuntu w'umutima mwiza, ugashika wiryamira, ugashika uyaga. Mugari igihe usanga uzinywa ugasanga uvuga nabi, aho rero nahi iwawe ho kuraba yuko vy'ukuri uzikeneye. Hari n'igihe uzinywera ukabura umuntu w'agatima keza, mugabo utazinywa ugasanga yuzuye akarimi kabi. Icica abavukanyi si inkota, n'ururimi rurica. Rero bavukanyi twigigwe kure y'abatwica, ahubwo turondere Yesu we mukiza. Kandi nkuko yatwaye umusaraba awutewe n'abandi, natwe twakira imisaraba, kuko imisaraba ni kwinshi. Hariyo duterwa n'abandi, nabo navuze yuko bakwegereye. Hariyo n'imisaraba twitera twebwe nyene bivuye ku gicumuro. Iyo misaraba rero, umusaraba Yesu niwe adufasha kuwutsinda, niwe adufasha kuwakira. Kino gihe c'ikarema rero kiradusaba ko umwe wese yo kwisuzuma. Mbega ibincumuza n'ibihe? Mbega ibinyankanisha n'Imana n'ibihe? Mbega ntawe nankanisha, ntawe mbwira nabi, ntawe nteranya? Muvukanyi urabe wisubireko, ugaya akabi kawe, usabe ikigongo Mukama, kuko Imana ni munyakigongwe, nikimenyamenya, ntiyanka umunyakabi, yanka igicumuro. Ico gicumuro rero nico kikubuza kutegera Yesu, nico kikubuza gukira. Ariko ukimenye uraheza ukegera Umukama, nawe ahagukiza. Yesu rero arakubaza ati ushaka gukira? Nimba vy'ukuri ugo rukiza urushaka, Yesu ntarahugukiza. Ntiwigere wihebura, ntiwigere wiranda ngo nta kigishoboka, ngo vyarananiranye, ngo n'abaganga vyarabananiye. Nta wundi agushoboza atari Imana. Ntihagira ahandi canke uwundi witura atari Yesu. Yesu musa niwe agukiza, kuko niwe arondera, niwe anyotewe gukiza abiwe, kanatsinda icamuzanye no gukiza. Ushaka gukira? Ese mutima mweranda yo twereka aho tugwaye, hanyuma tuhereke Yesu, nawe aheza dukize. Amen.